igikorane. Ishengero rya Pantecote Mission ya Bujumbura ryifatikanije n'ishirahamwe Revive Now Ministries ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryarabateguriye igikorane kinini c'ubutumwa bwiza muri uyu mwaka wa 2025. Aho ku magerekezo ya 8 gushika ku magerekezo ya 13 mu Kakaro, ico gikorane kizobera i Bujumbura kuri Cercle Ipike. Kuva kwa kabiri gushika kwa gatandatu kikazohora gitangura igihe cy'isaha 7 z'umuhingamo. Nayo ku munsi w'Imana kikazohora gitangura igihe cy'isaha 2 zo mu gatondo. Ico gikorane kikazobandaniriza kuri Stade Royal y'Imuramvya ku magenekerezo ya 15 gushika ku igenekerezo rya 20 mu Kakaro. Menya neza Umusigozi mpuzamakungu Dan National Stip wo muri Amerika hamwe n'imigwi itandukanye y'abaririmbyi nibo bazoremesha ico gikorane. Kaze cyane, igitangaza cawe nikigucike.